Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu ari no yacu ya YouTube Shiramatsiko TV n'umwanya w'amakuru abagezeko aba ariko aravugwa cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi kuri igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 kaze mu yagezweko aba ariko aravugwa cane amakuru agiye kwishamikira ku ngingo nkuru zikurikira. Muri ano makuru turaza kurabira hamwe biriko birabera mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye aho hariko harakorwa amanama y'urutavanako hari icuka kibi kibandanije gututumba mu biro vy'umukuru w'igihugu. Muri ano makuru turaza kubabwira ivyico cuka kibi ndetse niyo coba kizanana. Muri ano makuru twabiguteguriye turaza kubikubwira mu buryo bw'idonido. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira kuri ya makuru ajanye n'ukugene Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse igihugu c'u Burundi gutanga visa ija muri Amerika. Muri ano makuru turaza kurabira hamwe ivyo bamwe n'abandi bariko baravuga kuri iki gihe vyoba vyaturutse kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri ano makuru turaza gukurikira amakuru yo kwizerwa tuze no kubabwira ico abarundi bariko baravuga kuri iyi ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe ngo n'amakungu yoba atakizera canke atakizigiye intwaro yiwe. Muri ano makuru turaza kubabwira byinshi cane biriko biravugwa. Si ivyo gusa kandi turaza no kubabwira ibijanye n'icegeranyo c'Ibanke ya Afrika aho yerekanye ko Ndayishimiye asa n'utabona iyo ariko araja. Muri ano makuru turaza kubabwira kuba akomeye cane ngo Burundi bushobora kwinjiramo mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yabandanya kurongora kino gihugu bivugwa yuko atana ubushobozi bwo kugitwara afise. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi tubabwire naho bifitaniye isano zuguru iriko iravugwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe banza ufyondeko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri nombonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Reka tuyatangurire kuri iki cegeranyo c'Ibanke ya Afrika cerekanye ko Ndayishimiye asa n'utabona iyo ava niyo aja. Ibanke ya Afrika y'iterambere badi iherutse gusohora urutonde rwerekana igihagararo ca buri gihugu ca Afrika mu bijanye n'amahinguriro. Icigwa cakozwe cisunze uko ibihugu 54 vya Afrika vyifashe mu vy'amahinguriro hagati y'umwaka wa 2024 ndetse n'umwaka wa 2010. Vyashizwe ahabona n'ico cigwa ntibihumuriza ku gihugu cacu c'u Burundi kuko icigwa cerekana ko Burundi buza mu bihugu 5 vya nyuma aho bifise ikibanza bufise ikibanza ca gatatu uva inyuma. Burundi bukurikirwa na Sudani y'Epfo hagakurikira Sao Tome. Tubibutse ko no mu vyegeranyo vyerekana uko ibihugu bihagaze mu vy'ubutunzi kw'isi Burundi bwama bukurikirana na Sudani y'Epfo. Wihweje uko urutonde rwubatse biragaragara ko mu bihugu 10 vya nyuma hahagararamwo Burundi na Sudani y'Epfo gusa mu bihugu bigize EAC. Ibi bigasigura ko ibindi bihugu vyenuriye Uburundi bimwe bidasanzwe muri uyu muryango ku vy'amahinguriro. Cegeranyo kandi kirerekana ko ibihugu bisanzwe bihana urubebe n'Uburundi vyatwenuriye intambwe ndende cane. Igihugu cibanyi c'u Rwanda ciza mu kibanza ca 32 kidusumvya ibibanza 21. Tanzania iza mu kibanza ca 23 no kuvuga ko nayo nyine yatwenuriye ibibanza 30. RDC iza mu kibanza ca 13 bisobanura ko yatwenuriye ibibanza 40 vyose. Igihugu ca Kenya nico kiza mu kibanza ca mbere mu bihugu bigize EAC mu kibanza ca 11 bisigura ko gisumvye Burundi ibibanza 42. Uganda nayo iza mu kibanza ca 16 bisigura ko
yenuriye Uburundi ibibanza 37. Igihugu ciza ubwa mbere ku mugabane wa Afurika ni Maroc, igakurikirwa na Afurika y'Epfo. Ibihugu 10 vya mbere bikurikirana uku: Maroc, Afrique du Sud, Djibouti, Tunisia, mu birwa vya Maurice, Algerie, Eswatini, Senegal, Namibie na Cote d'Ivoire. Ibihugu 10 vya nyuma navyo birakurikirana uku gukurikira ni Sierra Leone, Somalie, Centrafrica, Cameroon, Eritrea, Gambie, Guinea Bissau, Burundi, Sudani du Sud na Sao Tome et Principe. Utaratembera yibaza ngo iwabo niho nyine bacumba bunini. Igihagararo c'u Burundi bufise mu vy'amahinguriro kirateye isoni, haba mu karere ka Yase eka no muri Afrika nzima, kuko turi abanyuma. Ivyo biri uko mu gihe mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze imyaka yababa 4 atwemereye igihugu cifashe muri 2040, ariko aho gutera aja imbere ahubwo ibintu bikaba biriko birayangara, kuko nivyo igihugu cari gifise biriko birayonga. Yamara Ndayishimiye wewe mu mvugo avuga ko ibintu vyifashe neza, ntaho ataniye n'umwana yibwira ko nyina ari we acumba bunini, kubera kumbure aba ataratembera ngo amenye no mu bibera mu yindi mihana. Abahinga baravuga ko igihugu kitagira amahinguriro kikaba kidashobora gutera imbere na gato, kuko amahinguriro na karaha mu ruganda ntibacura. Ahatagira amahinguriro bisobanura ko ibintu byose bija kurangurwa hanze y'igihugu, bikaba mu bituma ibintu bizamba cane ku isoko. Kuba tutagira amahinguriro Ndayishimiye wewe abibona nk'akunguko, kuko wewe avuga ko kuba umufuko wiwe ufise amafaranga ari ikimenyetso ko Burundi buhagaze neza mu by'ubutunzi. Turiko turavuga ruhara ry'amahinguriro, imbonerakure ziratembera zica zidutuka ko twogenda kuba aho tuvuga ko hari amahinguriro. Iki kibazo gisa n'ikiteye agahinda, kuko bisa nuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD butigeze bwiyumvira kugira agaciro mu myaka 21 bamaze bategeka igihugu. Ubu bigezaho n'amahinguriro yari yasizwe ku ntwaro ya Perezida Bagaza ariko aratemba atacamira. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD aho kwitaho iki gisata gihambaye, babandanya gusinziriza abarundi mu bikorane by'amasengesho no kubizeza ko igihugu kiziga urukiza mu bukwavu n'amavoka yo muri 2029. Ayo mavoka Nkurunziza nawe yararirimbye inoti ashira ku w'inyuma ngo agiye gutera amavoka, yamara yarinze ashengera adashinze mu ngiro uyu mugambi inyuma y'imyaka 15. Irya mbonakazoza ya 2040 ntishoboka mu gihe Uburundi butagira amahinguriro. Ndayishimiye we asa n'uwatanguye guheba kuvuga ivya 2040 kubera abona ko hasa n'ahahegereje. Ubu araririmba 2060 kuko azi neza ko azohashika kugihamana, kuko imyaka 92 ntishikanwa na bose. Aho aboneye ko imbonakazoza yamutaye kuwa amazi, ubu Ndayishimiye yatanguye kwigovyora ko atwaye akanya gato ngo mu mwaka umwe ntiyoba arakora ikintu kiboneka. Ariko naho avuga uko, mugenzi we Ibrahim Traoré muri Burkina Faso ariko arabishobora, kandi batanguriye rimwe muri 2020. Ni kenshi tumaze kubabwira mu masoko yacu ko ubutegetsi bwitwa ko bwavuye mu matora bushobora gukora ibintu bimaramaje, ariko ubwavuye muri coup d'etat bugasubiza ibintu ku murongo abanyagihugu bagashima.
naho yivye amatora vyitwa ko intwaro ya Ndayishimiye yavuye mu matora ariko yarananiwe no gushira igihugu ku murongo mu myaka 6, aho ni mu gihe umugenzi we Ibrahim Traoré ariko akorera ibikomeye Burkina Faso kandi atanatowe n'abanyagihugu ahubwo yatembagaje intwaro yahahora. Mbega ko vuga ko imyaka 7 ari mike uzotunganiriza abarundi inyuma y'imyaka 50. Ni igiki Burkina Faso idusumbije ku buryo bageza ku ntambwe ishimishije mu myaka idashika 4 nyuma ya coup d'etat? Ndayishimiye ntiyarakwiye kubandanya arongora igihugu kuko biragaragara nk'uko avyivugira ko babimutaye ko atari abishoboye, none kuri ubu ngubu akaba ariyo mpamvu nyine vyoba vyamunaniye gutwara. Tugaruke kuri ya nkuru iriko iravugwa ko Trump yihanije ambasaderi wiwe mu Burundi gusubira gutanga visa ku Barundi baja Amerika. Iyo mvo canke iyo ngingo yoba yafashwe mu buhe buryo? Mu karere duherereyemwo ni Burundi gusa kafatiwe ingingo nk'iyo ku rutonde. Bisigura iki mu bijanye n'imigenderanire ndetse nuko Ndayishimiye ari umukuru w'igihugu c'u Burundi? Igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika giherutse gufata ingingo yo kugabanya ambasade ubuserukizi zitangirwamwo visa zemerera abanyafurika kwinjira muri Amerika. Ambasade zahora zifise ububasha bwo gutanga visa ku mugabane wa Afurika zahora zigera kuri 50, ubu zikaba zigiye kuba 20. Ibi bikaba biri umugambi wa Trump wo kugabanya abimukira bava muri Afurika berekeza muri Amerika. Iyi ngingo isanzwe iza kuziri kwisonga mu bibazo Trump ahanganye navyo kuva muri manda yiwe ya mbere, kandi hari abanyamerika isinzi babimukundira. Wihweje uko urutonde rushasha rumeze, biraboneka ko ambasade ya Amerika mu Burundi ariyo yonyine yaswe ububasha bwo gutanga visa ku Barundi canke abanyamahanga baba mu Burundi baba bifuza gufata ingendo mu gihugu ca Amerika. Ibihugu nka vyose vyo mu karere vyagumijwe ku rutonde kiretse Uburundi gusa. Rwanda, RDC, Tanzania, Kenya, Uganda ntivyakuwe ku rutonde. Ibi ntibisigura ko Abarundi batakirekuriwe gusaba visa. Abarundi bifuza gusaba visa zibemerera kwinjira muri Amerika bazobandanya kuzisaba, ariko bazoja kuzisabira muri ambasade ziri mu bihugu bindi vyo mu karere. Ni ukuvuga ko Abarundi bashobora kuzoja kuzisabira i Kigali, Kinshasa, Dar es Salaam, Kampala, Nairobi ndetse n'ahandi. Vyoba ari ibintu bisanzwe kuba Uburundi ari bwo bwonyine bwakuwe ku rutonde mu karere. Si ikintu gisanzwe kuba Burundi ari bwo bwonyine bwakuwe ku rutonde mu karere. Tubibutse ko Trump yaheruka gufata ingingo ruhasha zigabanya cane igitigiri c'Abarundi bahabwa amaviza yo kuja muri ico gihugu. Kuba Uburundi bwonyine ari bwo bwakuwe ku rutonde, ico ni icerekana ukugene intwaro Evariste Ndayishimiye ibonwa mu makungu bagereranije n'ibindi bihugu vyo mu karere. Trump aravye ubuzima Abarundi babayemwo, kumbure akanafatira ku makuru ahabwa na ambasade yiwe, arabona ko Uburundi bifuza kwinjira muri Amerika ari igifyo, mu gihe asanzwe aterekwa abimukira kandi n'uburenganzira bwiwe mu gihugu ciwe. Kwa ambasade ya Amerika mu Burundi, ububasha bwo gutanga amaviza birimwo umukenyuro kugabanya Abarundi basaba viza. Bisigura ko Burundi azokwigaba agashika Kinshasa, Kigali canke Nairobi, azogenda mu gihe yizeye na buke buke ku mpamvu afise zikomeye cane, ariko naho nyine ntibisigura ko ategerezwa kwemererwa. Mu yandi majambo, kuba Trump yakuyemwo Edeni gusa Ndayishimiye mu karere kazima asa n'uwahungishije serivisi yatanga visa mu Burundi,
Masoko yacu rero turemeza neza ko ivyo Amerika yabikoze uko kubera afise amakuru ukugene ibintu vyifashe mu Burundi. Ubwo ni ubutumwa ku barundi bose muri rusange no kuri Ndayishimiye ku buryo bwihariye. Ni hamwe nyene muri CNDD FDD ataco bacera ubundi bwo iyo yari esheke diplomatique. Reka turindire turabe ko Ndayishimiye nawe buca abasubiriza mu ndumane akaka ambasade yiwe iri Washington ububasha bwo gutanga amaviza ku banyamerika bifuza kuza mu Burundi mpaka naho barinze kuja i Buraya. Hari amakuru yandikwa yari twababwiye mu ntango tuza kubashikiriza ajanye na zuguruzuguru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Amakuru avuga yuko bivanye n'amatora yimirije hakaba hari bamwe badashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye ngo bakora mu biro vyiwe. Ndayishimiye yatanze amategeko akomeye cane avuga yuko uwo azafatirwa muri urwo ruhame rw'abatamushigikiye wese azaca yamburwa akazi, agakurwa canke akanapfungwa kandi akitwa umupfungakiwani kuko nyine amakuru adushikira abivuga. Ubwoba ni bwinshi mu biro vy'umukuru w'igihugu, bamwe bavuga yuko batabona ukugene Ndayishimiye ariko aratera ubwoba kugira ngo atorwe. Hari amakuru avuga yuko hoba hagamije no kuba izindi mpinyanyuro mu butegetsi bwa Neva, bivanye nuko ngo hari benshi Neva abona ariko atizigiye bashobora kumutobera, cyane cane abarimwe indani mu mugambwe ndetse n'abahora hafi yiwe. Yabona yuko ngo bariko baramutwengera ariko nanone batamwishimiye. Hari amakuru iperereza ryiwe ryamaze kumuha yuko abarundi nka bose batakishimiye wehe nyine, ko batanashaka yuko amatora yazaba ari we agira ngo atorwe kuko ngo yishe igihugu ku rugero rukomeye cane. Mu yandi makuru turaza kubabwira n'ibindi byinshi cane biba biriko biragarukwa ko. Nimba utaravyonda kuri sabone canke se subscribe banza uvyonde ko kugira ngo uzure abana natwe. Turakengurutse cane kuri mwese mwaduteze yompi kuva mu ntango gushika ku musozo. Ibi vyiza kuri mwese nivyo ndabivurije.